Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese aho hose muherereye. Iki ni ikiganiro Ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro bya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Inama Nshingamateka ibandanya imirimo yayo yo mwisasa risanzwe rya myandagaro 2024 nayo ahakuru ikabigizwe no kwemeza amabwirizwa yorohereza bene gihugu no kugenzura ibikorwa vya leta nkuko bitekanywa n'ingingo y'163 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Mu kiganiro cyo kuri uyu munsi tugaruka ku bikorwa vyaranguwe n'abanyakubahwa bashingamateka muri yindwi irangiza ukwezi kwa Nyakanga. Ahanini mu nama ya bose bashikirijwe ivyegeranyo bibiri vyasohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta vyerekana uko ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi hamwe n'ubwo mu byo bujejwe harimo akarere ka Afrika y'ubuseruko bwakoresheje amafaranga buronswa na leta. Turagaruka kandi ku cegeranyo cashikirijwe ku rugendo kwa nyakubahwa bashingamateka bo mugwi w'amaho mu nama nshingamateka mu vyujejwe harimo ibibazo by'intwari bereye bagize hagati mu gihugu kugira ngo birabire uko ibwirizwa rigenga ubutare ririko rirashirwa mu ngiro. Nkaba rero nsubiye kubaha ikaze mwese. Ku munsi wa mbere igenekezo rya 23 Nyakanga 2024 Inama Nshingamateka yarakoranye irongowe n'icegera ca mbere c'umukuru wayo kugira ngo yihweze icegeranyo cakozwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta kuvyerekeye ingene ubushiranganje bw'abakozi n'akazi bukoresha amafaranga buronswa na leta hamwe n'ingene butunganijwe muri rusangi. Ico cegeranyo cerekana ko mu kiringo cyo kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2023 ubwo bushiranganje bwahuye n'ibibazo bitari bike mu gukoresha uburyo buhabwa na leta. Aho twovuga mu byo gutunganya uko uburyo bukoreshwa cyane cyane mu itangwa ry'amasoko hamwe no kutamenya neza igitigiri c'abakozi bahembwa na leta. Si ivyo gusa, ubwo bushiranganje bwarahuye n'ibibazo byo kutagira amategeko atunganya ingene ubushiranganje bukora mu vyerekeye intwaro n'ubutunzi, ivyo bita manuel de procédure, hamwe rero no kutagira abakozi bakwiye kandi bashoboye akazi. Umushiranganje Venuste Muyabaga aremeza ko ubushiranganje arongoye bwahuye n'ivyo bibazo. Aha twovuga nk'ibijanye n'ubuhinga canke logiciel open PRH ikoreshwa mu guharura imishahara. Abashingamateka bagashaka kumenya ikiriko kirakogwa kugira ngo ubwigenge bw'igihugu bugarukigwe, kuko gushika ubu ivyuma bikoreshwa n'abari i Tunis mu gihugu ca Tunisia, maze iyo bigize akagorane naho leta ikatakariza uburyo bwinshi. Ni byukuri gushika isati ko turavuga harabaye ico no kwita amakosa, ariko turiko turagerageza kugira byukuri abarundi, kandi nkuko babibajije ati ntabaye information Burundi bufise, turabafise kandi baciye ubwenge. Urero turi muri iyo ntumbero yuko iyo mishahara igakurikiranwa kuva tugitanguye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu numwe wo hanze aceshe mu kuboko. Naho biruko abashingamateka bavuga ko amakenga kihari kuko ngo nubwo buhinga bashobora kubukoresha mu bitari byo. Bati ni ikihe cizere twogirira iyo logiciel ikoreshwa? Twovuga ngo tutakaze icizere jana kwijana kuko icyuma kirakora ariko n'abantu bakagikoresha. Rero ikiko cyakozwe kandi n'ubu turiko turabandanya ni yuko umwe wese mu vyajejwe ivyo akora icyuma manipira ategereza kubikora yashizemo toute l'attention ikenewe kugira les imperfections zoba zihari zikosogwe, hanyuma tuje vers ico dushaka kwicoba perfection kugira tuje vers la réussite totale de la digitalisation. Amahera yonyene twasanze iyi saa tumaze gufata n'amahera arenga miliyardi 4, hama twateguye icegeranyo kiriko kirakogwa tuzotwara mu nama shikiranganje kugira tubereke ico gikorwa aho kigeze, hanyuma dusabe twerekane n'ibyo kogwa kugira ico gikorwa kibandanye, kandi wanyuruje canke wakoze akazi nabi ahanwe. Amakosa yabaye kuri iki gikorwa afise novuga nk'ibice bitatu canke imbo zitatu. Icambere abasanga umukozi aje gukora iki gikorwa atagikoze, nk'umukozi yitavye Imana ntibabitange ko yitavye Imana, aho haba harimo ico no kwita
gusamara canke kudakora akazi neza, mugabo hariho n'ikindi gice wasanga hagiyemo n'ububisha ntabivuge mugabo akanayakurikirana yagiye. Hakaba naho byashika iwacu ugasanga abari babijejwe ntibabikoze, umukozi azowe yateza kubikora atabikoze azobihanirwa kandi cyane. Ku bijanye no gutunganya abakozi yavuze ko hariko hatunganywa inama rukokoma igamije gutorera inyishu ibibazo byose birangwa muri ubwo bushikiranganje, bikazotuma haba umuvuduko mushasha kugira abakozi bagane iterambere bakoze ivyo baronkejwe mu bumenyi. Ubu ngo bariko biyumvira uko ugutunganiriza neza abakozi bitura ubushiranganje, aho uhawe idosiye ayikurikirana gushika atanze inyishu. Idosiye ntizorenza imisi 5 itararonswa intumbero, ku buryo n'uri ruguru azoshobora gutelefona akamenya intambwe idosiye yiwe igezeko. Nayo ku bibazo vy'imishahara, aho uwufise diplome ntoya usanga hembwa menshi kurusha uwufise yisumba, umushiranganje abijejwe yabwiye abashingamateka ati: nobamenyesha yuko mu ntunganya nshasha y'iyi politique salariale hariho uduce abakozi basangiye diplome banganye basangiye, ariko ikiza guhindura uko politique salariale bitegekanije, kiza guhindura canke kugira karusho nico akora, ico bita emploi type, catégorie de direction n'abari muri catégorie de collaboration. Mu bisanzwe mugiye kuraba iyi myidogo yatanguye muri uku kwezi kw'indwi, aho ubushikanganje bufata ingingo yo guha abakozi bose ibice 60% byari byasigaye muri politique salariale kugira bayije mu ngiro neza. Bwa mbere intango bari batanze ibice 40%, ahandi abari babiteguye bari batekanije ko bizotangwa ibyo bice 60 ku myaka 10. Mugabo twasanze leta yo hava ikoresha abantu biteze kuzohembwa, mugabo atariko barahembwa gava bakora nabi. Nico gituma leta yacifata ingingo yo kubahereza ubwo burusho guhera uyu mwaka kugira ntibarindire ya myaka 10. Hariho utunenge tutari duke twagiye turibonekeza, ari naco gituma iyi saha turiko turavugana haratanguye isekeza mu yinga riheze kandi rizobandanya gushika mu ntango z'ukwezi kuza kugira hakosogwe ikintu cyose kijanye na imperfection yoba yarabaye mu ishigwa mu ngiro y'uyo mugambi. Bizeye yuko ivyo bikorwa bizohera ibi bibazo byose byagiye bibazo kuvyerekeye iyi politique salariale bitorewe inyishu. Umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi yarabagijwe kandi nibijanye n'abakozi bahembwa badakora, hamwe n'abandi usanga bahembwa kabiri na leta imwe, navyo bigasubiza inyuma igihugu. Yishuye amenyesha ko ingingo zafashwe kuko yambono yo mu 2040 no mu 2060 itoshikwa ko abakozi batamenye ivyo yategerezwa gukora n'ingene bakoresha umwanya. Turavye ubusuma canke agahombo leta igira kubera ukugusamara, twavuze ko umukozi azova ku kazi mu bushikiranganje bunaka canke azohindurirwa kazi canke yitavye Imana canke ikintu cyose gituma leta iza gutanga amahera atatezwa gusohoka, ubwa mbere bibaye tuzobibaza uwo yateza kubitanga ubwa mbere, kuko aho bipfira naho abakozi bajejwe ico gikorwa birabira hirya imishahara ikagumira. Twoshobora kwizeza abashingamateka banyakubahwa abashingamateka muri ngaha mwese yuko ivyo twabigize ivya mbere mu kuvyitwararika kugira leta nisubire guhomba, novuga kunyagwa urukomba amazi kubera abakozi basamara kandi bahemba. Leta ibihomvye kabiri, ihomba kabiri kuko ayo mahera agenda atari kugenda, kandi katihomba nuko ihemvye uwundi yateza kubikora atabikoze. Yamenyesheje ko igitabo c'amategeko cerekana ingene ubushiranganje bukora mu vyerekeye intwaro n'ubutunzi
manuel de procedure kiriko kirakogwa kandi ko ibikorwa by'ubuhinga bwa none mu kubika ibitabo bigeze ku ntambwe ishimishije. Mu kurangiza inama icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yararongoye ibikorwa yarakengurukiye umushiranganje w'abakozi n'akazi anamutera intege kuko yumvise ko bari ku kivi. Yaciye agira ko asaba kongereza inguvu ivyashikirijwe bikoregwe ko kuko kubona imishahara y'abakozi ibanza guca mu kindi gihugu bigakogwamwo n'abanyamahanga atateka bihesha. Umushingamateka Sabine Ntakarutimana akaba yarashimangiye ko abitura ubushikiranganje botunganirizwa atavyo kujuragizwa. Twashimye kandi cyane mbere tukabatera intege nyakubahwa mushikiranganje tubasaba ko mwogishiramwe ingufu nyinshi niki cuko mugiye korohereza abitura ubushikiranganje murongoye. Havuzwe abitura amadepartement ya nariya nuko biri mu bene gihugu tubikura mu bakozi cyane ba ruguru batubwira ingene baruha, tukabikura vy'ukuri no mu bakozi bari ngahi Bujumbura mugabo twumva ko bajuragizwa kenshi cyane abo baja muri retraite. Urupapuro baba bakeneye rukamara imyaka ibiri. Murumva ko ivyo bidaheza ngo bitanga agateka. Turashima rero ko mwavuze ko mwavyifatiye mu ntoke mugabo tugasaba ko kubivuga ni kimwe kubikurikiza n'ikindi. Ego twumvise amatelefone interne yo gufasha amaflotte ni vyiza ariko nubundi muzokurikire murabe kuko mubitubwiye ariko bigiye gukogwa kuko abaserukira bene gihugu nibo batumwa nyene. Hirya yejo nibo bazovuga ati bwa bundi byo mushikiranganje yatubwiye ntibiriko birakogwa kuko ni twebwe tuvugira bene gihugu nabo baraheza bakatwikorako. Kwigenekerezo rya 24 Nyakanga hari ku munsi wa kabiri inama nshingamateka yarakoranye ihagarariwe n'icegera ca mbere c'umukuru wayo. Mu cegeranyo cakozwe na sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta kikaba cakurikiranywe n'abashingamateka kuri uyo munsi kijanye n'isuzumwa ry'ingene uburyo bwakoreshejwe mu bushiranganje bujejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2023 harashizwe ahabona intambamye zituma umwimbu utaba mwiza. Aha twovuga nko kudakurikiza amategeko mu gutanga amasoko ya leta, kudakoresha ubuhinga bwa none mu kubika ibikoresho vy'ubwo bushiranganje, abakozi badakwije amadosiye eka nabo bahakazi kadahwanye n'ivyo bigiye. Mu bikuru byabajijwe umushiranganje Gervais Abayeho yari umutumire mu nama nshingamateka kugira ngo atange umuco n'inyishu ku bibazo bitandukanye hisunzwe ibiri muri ico cegeranyo, harimwo ko abakozi bafise batabishoboye, aho nawe yasiguye ko iyo basavye abakozi ubushiranganje bubaronswa n'ubushiranganje bujejwe abakozi n'akazi. Twebwe iyo dukeneye abakozi tubimenyesha mu bushiranganje bujejwe akazi abakozi n'akazi, bagaheza bakaturabira abakozi bafise bakabaturungikira. Nivyo si bose usanga baturungikira badakwije profile dushaka, ariko uko twabibonye kenshi usanga igitigiri kinini cyabo baturungikira ari abantu bize gestion, ugaca usanga rero ibisata dutegerezwa kubashiramwo navyo bica bizana ikibazo kuko ibibanza tuba dukeneye gushiramo abo bantu bose niba bakeneye tuba dukeneye bize gestion, kandi dushobora kubasubiza inyuma kubera nta burenganzira tubifitiye. Icyo dukora rero duca dutegura inyigisho byo bita formation en cours d'emploi kugira ngo tubakarihirize ubwenge dushobore kubashoboza kurangura imirimo mu bisata tuba twabashizemo, nuko duheza tukabigenza. Ku kibazo kijanye n'uburyo burenze ku busanzwe butekanijwe, umushiranganje mu byo ajejwe harimo inkino yishuye ko ivyo biva ku nkino mpuzamakungu Uburundi bubwirizwa kwitabira kuko usanga bitanga ishusho nziza ku gihugu.
vyongeye Uburundi bugaheza bukavyungukiramwo iyo inkino zibereye hano iwacu. Chaque ministère afise des priorités ariko hari ibyo twita priorité de priorité. Murabona ingorane tumazemo iminsi z'ibitoro, donc les produits essentiels, hari ibitoro, imiti, umwavu. Ivyo rero kenshi nivyo usanga igihugu kiriko kirapanga imigambi gifatira ko ahanini twebwe amadosiye asaba uburyo, ugasanga twebwe nimutenyenye n'ivyashika tuzokubita inzu ibifunsi turaba ingene bigenda. Nico gituma usanga ahari dépassement nini zirenga mbere 10% ari aya mission cyane ya sport, bagarutse cyane kuri sport, ama competition internationale, aya manama yo mu karere ya EAC, nk'ubu harabaye amanama menshi ku gihugu ca Congo, harabaye amanama menshi mbere bamwe yabereye hano ari twebwe turamutwa akarere. Muri sport hoho ni ibintu usanga bigoye kugera kuko urashobora kurungika ekipe umugwi mu ihiganwa mpuzamakungu n'ubuza aho bazogarukira. Kugira rero akazi kagende neza gusumba, Gervais Abayeho avuga ko ubushiranganje arongoye bugiye gushira mu ngiro ivyasabwe na sentare ijeje kugenzura amatungo ya leta. Kuvyerekeye ubwubako bw'ikibuga c'inkino ca ku rwego mpuzamakungu Stade Intwari hano mu gisagara ca Bujumbura, Abashingamateka barifuje kumenya aho ibikorwa byo bigeze. Uwo mutumire akaba yamenyesheje ko biri ku musozo. Ibikorwa bisanzwe byo kubaka irya stade biri ku musozo, igisigaye gushirako tapi. Ico naco ni igikorwa ca FIFA. Harabaye ingorane byateza kuba byaratunganye, ariko ico twomenyesha Abarundi n'amakungu ariko baradukurikira nuko twizeye yuko uyu mwaka utazohera ico gikorwa kitatungana. Bavuze yuko mu kwezi kw'icumi cyane kuri hagati bazoba batanguye gushira kujya mu soro. Ni naco gituma igihugu cyahisemo kwisubiramwo, no kubera bari basanze utuntu twinshi wasanga kera uko twubaka amastade tutabifatira ko twebwe, ariko mu nyuma tuza gusanga FIFA irikira bikarira cyane. Tuzoronka amahigwe yo gukurikira inkino turi muhiri wacu, biratuma igihugu kiyaronkera kuko abaza kuraba umupira baragura amatike, abafana nabo bagakurikirana igwi yabo. Twari twiyumvire ngo baratubona, ariko twasanze turi mu mugwi w'abandi benshi. Nayo kubirabana n'imico kama y'Abarundi, Gervais Abayeho yarabahumurije Abashingamateka ko atangorane zirimwo. Ku munsi wa gatatu igenekezo rya 25 Nyakanga, Inama Nshingamateka yarakoranye kugira ngo bakurikirane icegeranyo c'urugendo rwagizwe mu gihugu hagati n'umugwi w'amaho mu byo ujejwe harimo intwari bereye, kugira ngo barabe ingene ibwirizwa rigenga ubutare n'agataka mu Burundi ririko rirashigwa mu ngiro, cane mu bijanye n'amakori, gukingira ibidukikije ndetse n'ico umwe wese yokora kugira iryo bwirizwa ribe kirumara ku gihugu no kuri beneco. Abashikiranganje babiri, Audace Niyonzima mu byo ajejwe harimo ubutunzi hamwe na Ibrahim Uwizeye mu byo ajejwe harimo ubutare, nibo bari abatumire kuri uyo munsi kugira batanga umuco n'inyishu ku bibazo byunganirwa, cane hisunzwe ibiri muri ico cegeranyo cerekana uko Abashingamateka basanze ibintu vyifashe ku rubuga. Icagaragaye nuko igisata c'ubutare kirangwamwo utunenge twinshi, ari navyo bituma igihugu na beneco batabona neza akarusho kava muri ico gisata, mu gihe hitezwe gushika kuri ya mbono y'u Burundi bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Kubijanye no gutoza amakori n'amatagisi mu gisata c'ubutare, umushiranganje Audace Niyonzima yaratanze umuco. Muri gisata c'ubutare hariho amakori n'amataxi asanzwe ateganijwe mu itegeko ashika kuri 5, ari vya droit fixe, ari redevance superficielle, taxe ad valorem sur la valeur de la production, redevance administrative na droit de sortie.
ibi rero nivyo cyane cyane OBR itegereza kwegeranya. Rero tuko turagira ama prévision ari base kuri izi taxes tuzotoza. Nazo taxes tuzitoza ari uko umwimbo by'ukuri wabonetse muri uwo mwanya, muri uwo mwaka tuko turarura amafaranga. Habaye ingingo ya leta yuko kubera tunenge twari mu itegeko n'utunenge twinshi mubona abantu bariko barimba bimba mu kajaga cyangwa bimba banyegeza bimba bashora kujya leta itakura mu by'ukuri umwimbo ukwiye. Habaye guhagarika amashirahamwe yari karimba n'amakoperative yari karimba kugira ngo dusubiremo itegeko. Rero nuvuga ko tumaze abantu bimba bamaze guhagarika, birumvikana yuko aya mataxe yose ko assiette ibihagaze, nta kuntu twa gutoza amahera rero kuri assiette idahari. Cyumva yuko amafaranga muri rusangi yaciye agabanuka. Kubabajije igituma ibanki nkuru y'igihugu BRB yinjiye muri ivyo byo kugura no kudandaza ubutare, umushiranganje mu vyajejwe harimo ubutunzi yishu yavuga ati BRB yashobora guca rero ihingura zanza habo ikazihinduramwo teneur ya 99 n'ibice 9% hafi y'ijana kwijana kugira ngo yitwe ko ari or monétaire. Iyo or monétaire rero baca bahindura muri bira igaciba reserve. Nikuvuga ko iyo nzahabi BRB yashobora kuyishira mu kwisoko ikayisabira kwingurane ikayishaka kayiha yindi banke igaheze karonka amadevize. Ivyo bijanye no gukora kwa misi yose kw'ibanki centrale y'igihugu. Si mu ntumbero yo kudandaza ngo yunguke. Mumva ko ari mu ntumbero yo kugwiza amafaranga mva makungu. Yizeza kandi abaserukira bene igihugu ko leta iki gisata yagishize imbere ngo kibe ishingiro ry'iterambere, mbere ngo nk'umwitwarariko ni naco catumye ibwirizwa rigenga ubutare risubirwamwo, aho akagira katanga karorero k'akarusho kamaze kwibonekeza. Karusho karimo nuko kuva aho murazi ko devize menshi twari dusanzwe turonka yava mu mfashanyo. Rero guhera mu 2015 BRB yaciye yikora kuri ibi by'inzahabu kugira ngo ishobore kuronka amadevize. Rero byarafashije cyane, n'ahandi ho ntitwari gushobora kuronka amadevize, dushobora kugura ibindi bintu cyane nk'iby'ibitoro n'ifumbire nako bikenerwa mu mafaranga mva makungu kandi bigwa bikindi banki nkuru y'igihugu. Nuvuga amafaranga mva makungu BRB yaronse muri byo kugura inzahabu mu Marundi igacizigurisha amadolari kiyarongereza amafaranga mva makungu leta yagira ikorako kugira ngo ishobore kuriha amafacture no bintu bikura hanze. Kubijanye n'ibwirizwa rishasha rigenga ubutare, umushiranganje Ibrahim Uwizeye yavuze ko bariko bararaba uko rikurikizwa, mbere ingingo mperekeza ziza zarateguwe ku ntunganyo nyezina maze utunenge twose dukosogwe ku rubuga. Nayo ku biciro by'ubutare bw'u Burundi bivugwa ko bikiri hasi ugereranije no mu karere eka n'amasoko acana ko umushiranganje yavuze ko koperative yimba igashorera kuri kontwari akenshi akihuta kubera ubukene. Intunganyo rero irikira koregwa ko kugira ngo ubutare bugira agaciro, mbere n'abagurisha bagurishe bihagazeko. Ubu twabivugana mugenzanje ubundi buryo tuzokwiga kumbure uko kugira tunganye neza gusumba abo bantu bimba amakontwari. Hari igihe yimba ugasanga yagize intuze waguze kontwari, ufise kontwari yaranga ugasanga afise kontenere imwe kubera ko udufaranga twamuheranye agaca yihutira kugurisha, n'ubukene ugasanga banamuzimvye. Twiga ukuntu twobitunganya ku buryo ahubwo twokwiga ukuntu twobiha valeur ku buryo aja gusabira ingurane akaronka amahera akabandanya agira ku buryo niyamara kuronka bwinshi biboneke ko cette fois ashobora kuja kugurisha nawe yihagararako. Ni ngombwa tubiza gukora kugira twiga ukuntu twohindura isura y'igihugu, tugahindura n'ibi bihe turimo biciye ku butare dufise. Ariko gushika uyu munsi twebwe ntabwo ari twe tubagurira, agurisha waziyagurisha, twe gusa turaraba gurisha kurangahe kugira tumenye nangahe ari bure ya mataxi twama twamase advaroreme. Ubu tuzokanura cyane kugira ngo aturihere 7% ya valeur yagurishije. Byerekeye inzahabu nawe mugenzanje yabivuze iterwa n'amaturu, ndibaza bizokwigwa kandi biko bigenda neza. Hari yakaciyemo mu miseze, hari abagiye kugura ahantu agura ibiro 2 by'inzahabu, abigura ku dollar
ibihumbi 70 ikiro acagura ibiro bibiri ubwo nyine baca barumvikana ati ntidusubire kumuha baca bihera abanyarwanda bazanye ku idolari ku kilo ibihumbi 94 tugize analize tukapusa tukinjira tukarabana Dubai na hehe ico gitigiri gushika umunsi ntibaragishikanako tukibaza nta bantu bari inyuma kugira basabote l'economie reka tuzirafre tupfe kuzigura hanyuma tubuze amafaranga yoja muri bere turiko turagira suivi kuri ico gikorwa amasoko manini nta soko turatanga mu byerekeye ubutare kuba igihugu gifise ubutare bwinshi ariko kikaguma mu bibazo by'ubukene bw'amadevize aho abaserukira bene igihugu basabye gukora nk'uko igihugu ca Botswana cabyifashemwo Ibrahim Uwizeye agira ati nibaza ko na Botswana usaga yaciye mu nzira nk'izi bw'ukaraba yaciye mu nzira nk'izi kuri gikuru nuko izi nzira zitubera isomo tuzikuremo icigwa hama dukunda igihugu dukore arico turaba nukuri tuzokuramo amafaranga muri ubu butare dufise ko ni bwinshi cyane. Kuri ibyo byose byagiye bishikirizwa hamwe n'ibyasabwe n'umugwi w'amaho wagize ico cegeranyo c'urugendo inama ya bose yarashikirije abo bashikiranganje bisabwa kandi byihutirwa abashikiranganje babigira ibyabo ibwirizwa rigenga ubutare rimenyeshwe abo muri ico gisata cane ibishasha birimwo kandi ibidukikije bikingigwe ahimbwa ibinogo hazibigwe. Tubasabe ko ibijanye n'amakori n'amatagisi ava mu butare bikurikiza amategeko yagiye kugira ico gisata gifashe by'ukuri mu iterambere ry'igihugu ngo murabe kugira zijya mpari ziri hagati y'Ibanki Nkuru y'Igihugu na OBR zihagarare. Ariko igikenewe rero ubu nuko biboneka by'ukuri ko bariko barakora bose bumvikana ku neza y'igihugu cacu. Mwatubwiye ko leta ifata igisata c'ubutare nk'inkingi y'iterambere, dusabe ariko ko izo novuga nka reforme murimwo nazo nyene mwiha umwanya. Twohamagarira abakorera mu gisata c'ubutare gukora mu muco ku neza y'igihugu no ku neza y'abene gihugu no ku neza yabo nyene. Aha ni naho dusozereye ikiganiro twari twateguriye kubashikiriza kuri no munsi. Ndashimiye cyane mwebwe mwese mwagikurikiranye, shimire kandi nabagenzanje umwe wese kuco yaterereye. Naho mu kiganiro kizokurikira gira aho muba mwubahwe.